Iyi mwumva ni radiyo Kirimoso, ijwi rirwanya ihonyabwoko. Twese duteze amatwi turabaramukije, twongera tubaha ikaze mu kiganiro co kuri uyu wa 31 Rusama, umwaka wa 2026, mushikirizwa na jewe Beatrice Nimbona, mfashijwe na Gilbert Baritesa, Juda Rutondo Ricima, Meza Meshpat, hamwe na Emmanuel Nkurunziza, ari nawe asanze akibategurira. Mu kiganiro c'uyu munsi, turagaruka gatoyi ku bikorwa vyo kwibuka abahitanwe n'ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi mu 1972, ni ukuvuga vyaraba Burundi hamwe n'igihugu kibanyi c'u Rwanda mu 1994, hoho Kigandaro kikaba kikibandanya kugeza mu kwezi kuza. Turakomeza kandi na wa mwihwezo twamiza ko w'ibikorwa vya wa mugwi bitwa ko ari uwo kurondera ukuri no kumwanisha abarundi naho shwi ari wo severe. Uyu munsi tukaja kuraba ibiri mu rwandiko rwayo rubaye bulletin 25. Turandihweza kandi uko ibintu vyifashe mu gihugu kibanye ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho urugamba rwo gukingira no gusubiza Abatutsi uburenganzira ruteye. Turabibukije ko ibiganiro vyacu biboneka ku mbuga za YouTube, Facebook, hamwe rero na X yahoze yitwa Twitter. Tukaba dusubiye kubaha ikaze. Imbere yo kwinjira mu biganiro nyen'izina, hari ijambo ry'intangamarara twabateguriye, mukaba murishikizwa na Emmanuel Nkurunziza mu mutege yompi. Hari umugani bavuga mu Gifaransa ngo le temps est le meilleur juge, bisigura ngo umwanya ni umucamanza mwiza. Mu Kirundi twogira tuti burira ntibutera ku mpeshi, aho ni hamwe abatezi b'inkuru bavuga yanshumiko yasha ku munegezo maze iti burakeye tuhereka abagabo. Haciye igihe gisaga umwaka mw'ishirahamwe ryo kurwanya ihonyabwoko AC Genocide Canada, hadutse ingorane zatejwe n'uwo ryari ryizeye nk'umunywanyi waryo kuva kera. Inyendamuvano ikaba yabaye ko Nyawayo yahakanye akarengwa, aho aboneye ko risavye abarongoye ishirahamwe rigenzi ryaryo rikorera mu Burundi ko ryotomora mu nyito no mu mategeko arigenga kwihonyabwoko rirwanya rihiga Abatutsi. Ivyo akaba yabigeretse kandi ku guhakana ashimitse ko atagutera iteka abatabaye Abatutsi mu Burundi mu 1972 igihe bariko barahonywa. Icabaje ariko kikanatangaza ni kubona yarashoboye kuzirika ku catsi izo ndongozi z'iryo shirahamwe mu Burundi, gushika naho mu nzira yo kumushigikira zagerageje kwiha ububasha bwo gutunganya ivya AC Genocide Canada kandi atana hamwe bitegekanijwe. Ico nyancacanya rero yabagotesheje bere bagahaka gusinzira umugira ko caraye gisenzwe. Kwigenekezo rya 14 Rusama muri uyu mwaka wa 2026, abanyamategeko mu gihugu ca Canada baraye barivumereye ko mu mategeko agenga amashirahamwe adakora urudandazwa kizira kikaziririzwa ko indongozi z'ishirahamwe rirwanya ihonyabwoko AC Genocide Canada zogenwa n'inshuti canke n'abagenzi baba hanze y'igihugu. Ico bene kwivumera kuri ubu batashinye kugaruka ko ni ukugene no muri abo bene guhendwa ngo bagenywe muri ubwo burongozi mu buryo butazwi n'amategeko. Harimwo rero abatigeze b'abanywanyi b'ishirahamwe AC Genocide Canada, abo nabo bakaba bacanza abasavyi b'indaro n'abandi umuntu yokwita babuca ngenda kubera imvu zitanye zirimwo mbere nuko kuba muri iki gihugu kwabo kutacubahirijwe n'amategeko agenga impunzi ari hamwe nyene h'umutima w'impuhwe n'ikigongwe vyanye biranga iki gihugu ca Canada. Ikibi batamenye n'ahari c'inkoramutima nuko nyene kuzimiza bamwe mu nshuti n'abagenzi ba AC Genocide Canada yari yakoresheje amayeri n'ububisha bimaze igihe biranga imigwi ikorera ihonyabwoko Abatutsi iri ku butegetsi mu Burundi mu kuremeka intebe ishushe abahagurutse kuva kera bakadoma urutoke badahugumbwa ibyaha vy'agahomerabunwa abo babusa bakoze imbere n'ubu bagikora. Icari cababaje kandi mbere kikanatuntuza intungane z'ibikorwa ntangere vyarangoye n'iryo shirahamwe AC Genocide Canada rimaze imyaka 20 rirerura umuriro umurikira abarwanya ihonyabwoko rihiga Abatutsi. Ningene iryo shirahamwe ariryo ryagumye kuri iryo banga n'igihe ayandi mashirahamwe yitwa ko yosahirije muri ico gisata nko mu byo gukingira agateka ka muntu, gushigikira batishoboye n'ibindi nk'ivyo. Ico gihe rero ayo mashirahamwe yandi yari yagwiriwe, ayandi agasaba uwimye kugeza mu mwaka wa 2015, aho atinza akikangura akibuka ko Burundi burongowe n'ababisha bakoze ihonyabwoko, ariko kumwe kwa yanyaninura ntishirirenda akaba yagumye asa nayibagira canke naho yihoza
ko ivyo bihushane vyo kurongora igihugu warakoze ihonyabwoko bitatanguye muri 2015. Icakurikiye rero nuko bene guhurumbira izo ncacanya bamwe bari bahenzwe ko ngo bagiye kurongora ishirahamwe ya Jenoside Canada, bamwe muri bo bakaba mbere barangwa no kuba bahurumbira amashirahamwe abakoze ihonyabwoko mu Burundi nka Paripehutu ngo niyo yoza gusubirira CNDD. Abo rero bamaze kugenwa bidaciye mu mategeko bahavuye biyambya ngo bagiye kwiyandikisha nk'indongozi zishasha, maze ubuyobozi bubijejwe bukababubikirira kure bukubita ku mivuba, ubona ko amazuru agira umurozi. Mu nyuma ntibashizwe, baruhutse bashinze ishirahamwe rindi rifise izina rihako kumera nk'irya Ase Jenoside Canada, mugabo barahindura amajambo abiri be n'intumbuzi imwe. Ivyo ariko bikaba bihanwa n'ingingo ya 17 y'itegeko rigenga amazina y'amashirahamwe yanditse muri Canada, akaba yanditswe mu ntara ya Quebec, aho Ase Jenoside Canada nayo nyene isanze yanditswe. Birumvikana ko ibyo kubahiriza iri tegeko bifise ababijejwe. Ahaci ico twokwibutsa ni ukugena inyabayo bongeye ikibi mu kindi, ntibabihagarikiraho bagaca baja kugurura umurongo wundi bise radio Cirimoso. Mu by'ukuri bakoze kimwe citwa nyakuri gisanzwe kiranga intwaro y'abicanyi bapfukamye mu nda Uburundi. Uyu mu bisanzwe iyo ataba birabibanga rihambaye nk'iri ryacu ryo kugwanya akaga k'ihonyabwoko kazingamitse Uburundi n'akarere, byobaye agatwenza. Ku basanzwe barwanya ihonyabwoko baba Barundi canke bakava amahanga ubufatiki, uko amazirikana yuko iyo ncacanya yari yakoresheje yamayeri n'ububisha byamye biranga imigwi yakorewe ihonyabwoko abatutsi ubiri ku butegetsi mu Burundi, biriko inarikora mu gihugu kibanyi ca Kongo iharanira intwaro rusange. Twokibuka kandi ko naho indongozi za Ase Jenoside Canada baziremeye mu kuzagiriza ibyaha zitigeze zikora, ibyo bakabikora kugira ngo zidohoke ku rugamba ziyemeje, aho guhungabana zarushirijeho inkomezi. Ahacu twokwibutsa ko ikibi nyamukuru atari ukugwa, ikibi ari ukwanka kuvyuka. Bikumvikana ko iyo umuntu atemvye igikuru ari guca avyuka, akihungura imikungugu yavundagayemwo, maze agasubira guhamvya abandi bagakomeza urugendo. Abantu bo kwibuka kandi ko ikigongwe kibaho na cane cane iyo nyene gukosha yigaye akihana akagaragaza ko agiye kwihanura. Bo kwibuka ariko ko umwanya amategeko nyabayo batiriganye ko yoyo atarahinduka. Mu bihugu nka Canada birangwa no kugendera ingingo Etat de droit, amategeko aguma yubahirizwa agakurikizwa. Ico twifuza nk'abantu bamye bagendera amategeko muri uru rugamba rwo kurwanya umugera w'ihonyabwoko nuko mu maguru masha twokubita urugohe tukikangura umunsi uri izina dusanga aho biraba bafashe ingingo ibereye, ni ukuvuga bagahagarika bagafuta mbere bakanafutisha aho bikenewe ayo mamaramaza narijya nk'uko twari tuvyibukije harimwo ayahanwa n'amategeko. Duhere ku makuru yo muri uku kwezi kwa Rusama dusezeye, aho twibuka ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Burundi mu 1972. Ico gihe twakora urwo rubanza mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, ho bakaba baje bari mu gutoza ukwezi kose bari mu cunamiro, aho nabo bibuka ihonyabwoko ryakorewe abatutsi kuva kw'igenekerezo ry'indwi Ndamukiza 1994. Naco gituma tugaruka ku kugena ibyibuka ryagenze muri ibyo bihugu byombi ko ari bibiri. Dutega amatwi meza Meshpat. Muri uku kwezi kwa Rusama dusozeye, abanywanyi b'isamirizi yacu co kimwe n'abanywanyi b'ishiramwe rya Ase Jenoside Canada uyu mwaka baragize urubanza rwo kwibuka ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Burundi mu mwaka w'1972, rukaba rwakozwe kw'igenekerezo rya 3 Rusama. Ntawe yobewe ariko ko iryo honyabwoko igenekerezo ryatangure ko ryari itariki 29 Ndamukiza uwo mwaka nyene. Nta nuwewe kandi ko ari mu ntango z'uko kwezi nyene kw'igenekerezo rya ndwi mu gihugu kibanyi c'u Rwanda ariho hatangura ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Duherera iwacu rero mu gihe twariko twibuka ihonyabwoko ryakorewe abatutsi bo mu Burundi mu mwaka w'1972, twarahaboneye ibimenyetso eka mbere n'ubutumwa bwerekana aho urugamba twiyemeje rwo kurandurana n'imizi umugera w'ihonyabwoko rihiga abatutsi rugeze. Kubira abarundi bene wacu twarashimishijwe no kubona no mu mugwi atawoba akideha kwita Ase Jenoside nyakuri barihevye bagatomora ko kugwanya ihonyabwoko bisaba gutomora ko abatutsi ari bo bahigwa.
ibi bigiranije n'ivyo bahitiye bavuga ngo gushimikira ku batutsi ni racisme mu majambo asanzwe vyitwa kwivuguruza, ariko ntiwumve kwivuguruza koba nuko eka mbere yaba iyo mvugo yobaye ingiro twovyise kuva ibuzimu bakaja ibuntu. Ibi yamara bisaba kwitonda no kwihweza kumara igihe kinini, kuko uretse ko iyakarita gata kujya bene vyo baruhiye kwibagira akari ku mutima ko gaseseka ku rurimi no mu nyandiko, mu gihe abantu bazoba kuwa mbere bavuga ko bagwanya ihonyabwoko rihiga abatutsi, yamara kuwa kabiri canke ku mpera y'indwi bakaririmba ko bashigikiye abakora ihonyabwoko abatutsi nka Gwasa n'abandi bacacebe, bica vyumvikana nawe nuko haba haragahaze mbere na kanini. Kubiraba bene wacu bo hakurya y'Akanyaru, igihe twariko twibuka ihonyabwoko ryakorewe abatutsi bo mu Burundi mwaka w'1972, bari bamaze hafi ukwezi bo batanguye ikigandaro ico bita icunamo mu rurimi rw'iwabo, aho bibuka abantu barenga umuriyoni bishwe mw'iryo honyabwoko. Kimwe mu vyo dutaniye ko n'u Rwanda rero nukuntu hoho icaha c'ihonyabwoko n'umugira waryo canke ingengabitekerezo nk'uko bavyita, co kimwe no kurifovya, ivyo vyose iwabo ari kirazira. Bikababaza rero kuntu muri ico kiringo nyene igihugu c'u Burundi kikiramutswa bene gukora ihonyabwoko ry'abatutsi, mbere barikoze no mu Rwanda, bakaba banateye aho bagiye kurikorera abatutsi bo muri Kongo iharanira intwaro rusangi. Mu yandi majambo, hari ivyo twategerezwa kurabira ku Banyarwanda, narirya ubutagize nk'uwiwe agira nk'umubanyi. Ivyo navyo ni nk'ukugena ico gihugu hahavuye hagera igihe bakatomora ko ihonyabwoko bakorewe muri ico gihugu ryahiga abatutsi. Ibi bakaba babikoze kubera nk'uku iwacu babusa baje binyegeza inyuma y'ico bise umugambi w'ubumwe bw'abarundi, yamara bigahava biboneka ko habonetsemwo inzira yo gufovya ihonyabwoko. No mu Rwanda rero hari abacaci bakwiragiye mu mihingo myinshi y'isi, bari batanguye gukwiragiza ibinyoma bigeragereza kwigisha ko habaye amahonyabwoko abiri. Ikindi dushobora kurabira ku babanyi, hari gutomora tutadidinganya umwidondoro w'abacace bazwi ko bakoze ihonyabwoko, no kuvuga amazina yabo, ico bakora, igihe bakora iryo honyabwoko, aho barikoreye, hamwe rero nk'uko vyumvikana nabo bishe. Muri iyi ntumbero rero tukaba tugiye kuzomenyesha mu biganiro bizokurikira amazina n'amabanga ya bamwe mu bategetsi b'u Burundi, baba abahitiye canke abubu bagize uruhara mu ihonyabwoko ry'abatutsi mu gihugu kibanye c'u Rwanda mu mwaka w'1994. Tukizera ko ibimenyetso ntaharirizwa nk'ibi bigiye habona bitazobura kujijura abari bagihendwa n'abahemu n'incacanya, bubahuka kubuza gushika no kubacika cumu ko atakuvuga ihonyabwoko rihiga abatutsi kiretse mu gihe co kwibuka gusa. Muri make rero, duhereye kuri izo mpanuro zatanzwe muri uko kwibuka ihonyabwoko, umuntu yoshobora guca afatiraho namba atari bimwe vyo kwitwara neza nk'unano, akizera ko n'uburongozi bw'ishirahamwe rirwanya ihonyabwoko mu Burundi bwafashe inzira itabereye yo gukurikira canke gushishitira incacanya, ko buzoruha rero nabwo nyene bukava ibuzimu bukaja ibuntu, eka nyene bukigaya ku mugaragaro ko aho bwazeduka atagituma urongoye AC Genocide Canada gushika aho bugerageza kumusubiriza mu buryo bunyuranye n'amategeko y'igihugu ca Canada arigenga, no kuvuga mu gukora ivyo badafitiye uruhusha, mbere bakageza kugena mu burongozi bwa AC Genocide Canada abatari no muri iryo shirahamwe, ari naco catumye ibiro bijejwe mwe n'ayo mategeko muri Canada vyabagize biti cira birarura. Eka kuneza y'urugamba rw'iteka rwo kugwanya ihonyabwoko be no kwiteka ry'abarirongoye mu Burundi, ubwo burongozi bwo kwemanga ko aho hantu bwahanyerereye, gutyo bukaba bwikosoreye ku mugaragaro, narijya no kunyerera kwabwo kwabereye ku mugaragaro.
bwa rukurikirane rwo kugenzura kubeshuza guhinyuza no gukosora ibinyoma bya wa mugwi witwa kuri wo kuvuga ukuri no kunywanisha abarundi nayo shwi severe usanzwe uzwi kudahengeshanya gupfundikanya ibinyoma byo kuzimanganya ihonyabwoko ryakorewe abatutsi bo mu Burundi ihereye ku 1972 ku biganiro c'uyo munsi tubihweza ubutumwa bw'uwo mugwi severe yashize ahabona mu ntango z'ukwezi kwa Rusama k'umwaka wa 2026. Tukanabibuza kandi ko mu gusesangura no guhinyuza izo zandiko n'izo bulletin za severe tudakurikiza igihe cose ko izo zandiko zasohotse kuko ibikorwa by'iyizamirizi yanyu byatanguye iby'icitwa severe bija byaramaze gutangura no kuvuga hari hamaze gusohoka bulletin 21 bituma rero tuje turanyuranisha umwanya umwe tuhagira umwihwezo duhereye ku za kera zabanje dukurikiza uko zagiye zirakurikirana ubundi mwanya ariko hageze nimero isohoka nk'uko byaraye bibaye tugaca ariyo duca duherako aho gukora ku yari iramukiye mu rutonde ku bireba ingingo nkuru ziri muri ubwo butumwa rero ariko bulletin 25 bwa severe ni mugenzi wacu Gilbert Abaritesa abidushikiriza. Ejo bundi kuwa gatandatu Rusama ku rubuga ngurukana bumenyi rwa wa murwi witwa ko ari wo kuvuga ukuri no kunywanisha abarundi nawe shwi severe hasohotse nimero nshasha ya BT severe no kuvuga muri rwa rukurikirane rw'ibikorwa vya nyamurwi. Iyo nimero ni 25. Dukurikije ivyari bimaze gusohoka yari kuba nimero ya 24 naho kubwanya severe nyene data wanje handitse ko ari ya 25. Ivyo kwandika kumenyekanisha no kwita amazina ivyandiko vya nyasevere nyene uwo shaka yo barabifashije hasi kuko nambanya yayo batacanganyikiwe uwoja nagwo yo hava sanga yabakamiye mu cogeje narirya amwe mu mayeri yabo ari ayo kumenyereza ababakurikira gusoma canke kumviriza hagakurikira gukoresha ibinyoma baba bumbabumbye bigirankana kugira abanyegeze ukuri kw'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi umwaka w'1972. Icambere twovuga kuri ico candiko kibaye Berté igira 25 ya severe rero ni gifise izina ridasanzwe handitswe mu bidome binini kandi mu nyuguti nkuru gusa ngo amatati y'amatongo n'ayandi matungo. Umugwi severe ugiye gushira habona ingingo zimaze gufatwa. Duhereye ku bice bigize ico candiko ni 4. Icambere ni ingingo zimaze gufatwa n'umugwi severe ku matati y'amatongo n'ayandi matungo zigiye kuja habona. Ica kabiri bacise ngo abarundi basabye iki. Ica gatatu giti abanyegeze ukuri bazohanwa hisunzwe amategeko hamwe rero n'ica kane bise ngo zimwe mu mpapuro zerekana ivyanyazwa abahitanywe n'ihonyabwoko. Icibonekeza imbere ya vyose ni gicapo nako ikigwi c'amafoto cerekana amasura y'abagize ako gahabwa kabaye severe kwa 13. Na mwihwezo w'amafoto ari ubuhinga duhora dukoresha gake mu dukundire tugira ico tuvuze ukungene abitwa ko baserukira abatutsi bameze. Amafoto y'abahagarariye abahutu muri ivyo binyoma bikuragizwa na severe na leta yigenye irongowe n'abicanyi ba Senderi twari Burundi bitabereye usanga ijisho ryabo ari murye umuntu wawuguruye bamwe banafisa amamikro mu minwe. Ivyo bikaba bityo mu kiringo ha mpande yabo bagiti mu jisho bagenywe kugira bafatire mwiko kw'izina ry'abatutsi data wanje bo busanga babongetse aha tuvuga ko bafise ayabona neza. Kuri urwo rupapuro rwa mbere nyene hari kandi urutonde rw'ivyico citwa severe gisaba abarundi. Muri make basaba ko botekereza bakemera akarenganyo severe iri kwirakorera abatutsi mu kubanyaga amatongo yabo. Mu byo severe yanditse muri iyo nzira hari ikintu gihakwa kuba kizima iyo ataba ari hamwe nyene canditswe n'abatari bo bakanacandika mu gishingo kitarico. Naho severe igira iti abarundi bari mu mitumba no mu makartie baraza amakuru y'abanyazwe nibave mu bwoba bahagararira ukuri bashinga intahe igihugu kibohoke. Iryavuze wa murimvyi Canjura Misati c'est ce démon qui nous aveugle uko kuri kovugwa nande kandi hatwara bicanyi bahawe no guhonya abatutsi nyene bariko bararenganywa. Ku rupapuro rwa kabiri naho nyene nta gitangaza kihari nivyitwa data wanje ko bisabwa abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano ariko byose muri make nugusubiramwo ko ari ukureka severe ikigira ivyinda yigira mu mpuzu y'umukecuru mbere ko bona yorohereza mu gushira mu ngira ku karenganyo leta yayigenye yageneye abatutsi bo mu Burundi. No ku rupapuro rwa gatatu ni nkuko naho nyene hari agace twababwiye severe yise ngo abajejwe ubutungane basabye iki ariko
hampande yako kuri urwo rupapuro nyene haraho ico cita severe cigenza nk'igihaye ijambo umunyagihugu mugagisanga kwabaye nko kwinyuza mumwereka aho naho sahandi naho womengo uhaye ijambo canke usubira mu kanwa umunyagihugu ngo agira ati biragoye kunywana n'umuntu yakunyaze mu gihe atarasubiza ivyo yakunyaze. Mu by'ukuri aya makenga arumvikana. Igikuru ariko kiri muri ako gace naho kidashoboka kiboneka nukubera umuntu afatiye kuri ayo majambo mu gusevera uvuga ko avuzwe n'umunyagihugu yoca hera kakabaza ikindi kibazo gikomeye eka mbere twovuga ko co vyari cabajijwe be n'ibindi bitari bike bigize ishingiro ry'ibanze mu Burundi uyu munsi. Naco ni iki? Namba bigoye kunywana n'umuntu yakunyaze gutwarwa ku rwego rw'igihugu n'abantu bagize kugukorereho nyabwoko abatutsi bakananyaga amatongo abacika cumi babo byo bimeze bite? Birumvikana ko mu gihe cyose ikibazo nako aya mananiza azaba ataratorerwa inyishu nayo akaba atarayindi ari kurandurana n'imizi iyo ntwaro Uburundi bwacu ntibushobora kuba mu mahoro, eka mbere n'akarere kose nico kimwe, kuko iryo nyabwoko babusa bakoreye abatutsi ntibarikoze mu Burundi gusa, bararikoze mu Rwanda, baracana arikora muri Kongo, bakanateganya mbere gusubira kurikora mu Rwanda. Kuri urwo rupapuro rwa gatatu kandi hari akandi gace kanditse ngo umugwi severe agabisha abasura ibinyoma n'abitwaza impapuro za magendo. Ibuwoja navyo yohava agira ngo hari koko hishaka ryo gukurikiza amategeko aha n'abakoresha n'abakwiragiza ibinyoma, ariko natwe tugira tuti iyo bubwumwe bwari ikindi. Iyo abaye amategeko yo gukurikijwe abambere yofashe nabo bene kugira uwo mugwi witwa ko ari severe, ariko na cane agahera ku mukuru wawo abaye Pierre Claver Ndayicariye, akaba ari wahanwa hagaze imbere y'abarundi n'amakungu ku mamaze gukorera igihugu muri rusangi n'ubwoko bw'abatutsi basa n'abawugize umugambi w'ubuzima bwabe n'abashebuja barongoye Uburundi bitabereye ba CNDD. Mu gice kirangiza urwo rupapuro rwa gatatu naco co kimwe mbere no ku rwa kane rwose umuntu yovuga ko mu by'ukuri ari nk'uko atana kimwe kiriko atari amakopi ya za mpapuro severe ivuga data wanje ko arizo yatoye maze ikifuza kuzita ivyemezo. Ugiye narwo ugakurikira ibinyoma vya severe iyo yivuga ko ari data wanje intonde z'amazu imiduga n'amakonte ku bwayo vyitwa ko ari ivyanyazwe. Aha igikuru suko amazina na bya bintu byanditse kuri izi ntonde ari by'ukuri. Igikuru ca mbere nuko kuntu harimo ikinyoma gihinyitse ku rwenge aho severe yigira ko ari ico yahavuye itora nk'uko umengo yari yakoze iracoka kugira izigihumukeko. Iyo bobo bw'umwe bwari kindi niko dukunze kuvuga. Ninde ari buyoberwe canke bwibagire ko severe na leta yabicanyi barongoye Burundi bitabereye ari no yayigenye ko bose rero bamaze imyaka irenga 20 aribo baramutswe igihugu. Ivyo bagosigura ko aribo bamaze iyo myaka bacurura inzandiko n'ibindi bimenyetso vyakahise ku Burundi. Ivyo babona bibafasha mu kinyoma bagize umugambi wo gusibanganya ihonyabwoko bakoreye bakinakorera abatutsi bakabigumiza habona bakanabisubiramwo ku buryo bunyuranye n'amategeko falsification. Ibitaborohereza muri uwo mugambi mubishira navyo bakabita mbere bakanabiturira kumwe babigenza mu mwaka w'2008 kwibohero rya Mpimba. Mbere twanababwiye mu biganiro vyacu vya mwaka uyu. Tukiri kuri ibyo bya severe nyene birakeneye ko tujye turibukanya na ntaryo ubisha buyiranga. Kuri ibi dutega amatwi Alexis Mbogo. Duhereye ku bigezweho muri severe, ni ikintu muzi ko mu makuru duheruka kubashikiza mu rurimi rw'igifaransa twamenyesheje abarundi n'amakungu ukugene CVR yahawe ububasha budasanzwe bwo kuburanisha imanza z'amatati y'amatongo hamwe rero n'ubwo kuyanyaga. Twarabamenyesheje kandi kubwo burenganzira ntangere yahawe bwatumye inubahuka guhinyuza mbere ikanasambura imanza zire zaramaze kuburanishwa zigashikirizwa mbere zikanafundikirwa. Mu gifaransa none izo ngingo zitwa jugement coulé en force de la chose jugée, eka mbere zisigara zifatwa nka rimwe mu masoko y'ubutungane vyitwa précédent juridique, isanzwe ibangabangana n'amategeko yatowe n'inkenguza amateka vyose uko ari bibiri. Kubirabana n'ububisha bwamye bunaranga bamwe mu bayigize ari nabwo mbere vyibonekeza ko bwatumye na nyabayo bagenwa kuja muri uwo murwi. Hari nk'uwahoze ari komiseri wabo abaye de Wakizimana, uyu yari yemereye agashika kenshi
ko ari we yanditse n'imashini yongera nakwiragiza ikete ry'abari ko bashigikira abicanyi ba Paripehutu bari bamaze iyinga bica abatutsi bo mu ntara za Ngozi na Kirundo na cane mu makomine ya Marangara na Ntega no mu bitwa ko baserukira abatutsi. Hahitiye hibonekeza ko yangeso mbi ya CNDD-FDD itwara Uburundi bitabereye, nayo ikaba ariyo ko na ntaryo iyo hageze ko bashira mu nzego abaja mu myanya ivugwa ko igenewe abatutsi, iyo badashizemo abahutu biyita abatutsi nka kurya vyabaye kuri Leonce Ngabo yahoze muri uwo murwi, bahashira abatutsi baranzwe kandi bakirangwa no gukomera amashi be no gukingira ikibaba canke gufatanya mu vyaha vy'agahomerabunwa abo babisha batwara bitabereye. Ivyo vyose bakabigira kubera utwo bahendesha bacisha ku wepfo. Turakomeza kandi uko ibintu byifashe mu gihugu kibanye cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho urugamba rwo gukingira no gusubiza abatutsi uburenganzira ruteye. Dutega amatwi Judarton Doricima. Mu makuru ajanye n'uko ibintu vyifashe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nuko muri iyi ndwi nyene isozera ukwezi kwa Rusama hari intumwa za leta zunze ubumwe za Amerika zari zagiye kwishikira mu buseruko bwa Kongo, aho byari biteganijwe ko zisanga igoma abategetsi ba AFC M23 baramutswa ako karere kugira ngo bavugane uko basanze ibintu vyifashe Kinshasa iyo zari zivuye. Neza na neza abanyamerika nyene bari banacanze abaswisi bari bazanaye koko Kinshasa kuraba aho leta ya RDC igejeje gufungura abahamwa kubera ivyiyumviro vya politiki, aho mukamenya ko hari isinzi y'abatutsi bafungiweyo atakindi bazira atari ubwoko bwabo. Musanzwe mwibuka kuri ubu ukuntu twari twakebuye abohendwa n'ivyo iyo leta ya Kongo nyene irongowe na Felix Tshisekedi, ko naho yari yiyemeje kurekura abo bantu twari twagabishije ko ihakwa kubigenza nk'uko bimenyerewe, hamwe uca usanga bahitanye abafungiwe kwiba inkoko canke imyumbati bakabita abafungiwe politike kugira ngo bagumizeyo babatutsi bafungiwe ubwoko. Ikindi twobamenyesha nuko kugira ngo izi ntumwa zazanye Kinshasa zibe zarimwo abanyamerika n'abaswisi, ari kubera muri uku kwa kane nyene mu Swiss hari hahejeje guhuza izo mpande zibiri nyene, mugabo umubonano ukaba nk'imfagusa. Ivyo byo gusanga abarongozi ba FCM 23 igoma biri buhave bisiba kumvo zitavuye ku ntare za Sarambwe, ariko bitanavuye kuri zangabo za leta ya Tshisekedi ifatanije n'intera hamwe FDLR, Mai Mai, Imbonerakure hamwe rero n'abitwa abasirikare b'igihugu cy'u Burundi naho ataho bataniye n'izo Mbonerakure. Ivyuko iyo mibonano yabaye kuwa 2026 n'uwa 2027 Rusama, abanyamerika bifuza ko bagenzi babo baba Swiss bawugiramwe uruhara runini, sico kiraje isinga. Ika mbere sinuko ako karere gasigaye gategekwa na FCM 23 kari mu butunzi ntangere, ari nabwo n'ivyo bihugu vya rutura biza bikurikirana. Igihambaye kuri twebwe nuko ataco wavuyemwo, ivyo vyose bikaba bityo kandi yamigwi y'inkorabara ihiga guhonya abatutsi itarasamburwa burundu. Ikindi gihagarika umutima ni kubera ibintu biguma bimeze uko vyari bimeze mu kwa gatandatu kwa 2025, aho i Washington hasinyirwa amasezerano baziga ko agiye guhagarika iyo ntambara, ariko na cane agashika kwisamburwa burundu ry'iyo migwi y'inkorabara. Yamara naho yanakurikiwe inyuma y'ukwezi kumwe gusa n'umwumvikano wabereye i Doha muri Qatar hagati ya bene kurwana muri mukakaro 2025, intambara zo zirabica bigacika. Igisirikare ca Kongo ntigihengeshanya gutera abanyagihugu bo mu bwoko bw'abatutsi atana kimwe bazira, ariko ntiwumve gutyo ntigisanga rwitaha, gisanga intare za Sarambwe n'amadubu yatwirwaneho ari maso. Vyobaye vyiza iyo ntambara ihagaze. Uretse ko kugira ihagarare ubutakigaruka bisaba ko leta ya Kongo irongowe ubu na Felix Tshisekedi iheba ikanyungwa ko abatutsi bo muri Kongo bategerezwa kubahirizwa co kimwe n'abandi banyagihugu, bigasaba kandi Felix Tshisekedi ko hagarika wa mwumvikano w'ubisha agirirana na leta ya CNDD-FDD irongoye Burundi bitabereye, nabwo bukaba bukomeza ihonyabwoko rihiga abatutsi muri aka karere k'ibiyaga binini. Birumvikana neza rero ko mu vy'ukuri umuti w'ico kibazo utari mwirasaniro gusa, urinda gutegwa mu mitwe no mu mitima y'abarongoye ibihugu batabibereye kubera bakoze ihonyabwoko. Ko utwigoro twose tuba utw'amanama tuba utw'imibonano tuzoguma ari imfagusa, abatugerageza basange bariko bavomera mu kiva. Ni hano hagarukiye ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa 31 Rusama.
turakengurukiye mwese mwagikurikiranye. Turashimiye bose batwunganira mu buryo butandukanye ariko butumvikana canke ngo buboneke, yamara bugafasha kugira insamirizi ibandanye bashikiriza ibiganiro. Kw'izina ryabo twafatanije muri kino kiganiro aribo Gilbert Baritesa, Joe Dalton Borishimpa, Meshpat Meza na Emmanuel Nkurunziza, ndabikibanuye ndabifuriza kuba mu Burundi bwacandazwa urucanco rukinga akaranda k'ihonyabwoko. Naho ubutaha, yari Beatrice Nimbona.